飞机下降10米。发现501高地，反斜面敌指挥所，坐标3808481332，完毕。twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunzi bahire mu dukurikirana mu mpande zose z'isi ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravugwa ku isi muri kano kanya. Muri ano makuru rero tugiye kubabwira iby'imishamirano ikomeye cyane rwose iri hagati y'igihugu cya Amerika n'igihugu cy'Ubushinwa muri kano kanya. Ariko rero imbere y'uko tubabwira iby'ano makuru twongeye kubahamagarira kugira sabone canke kugira subscribe akoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo ntimuze muracikwa n'amakuru atoje neza kandi yizeye aca kuri channel yacu. Kaze rero muri ano makuru. Turabahaye ikaze rero muri ano makuru yacu nkuko tubabwiye ubu tugiye gukora aya makuru tugiye gukora nayo inkuru gusa iri kwiravugwa ku mishamirano ikomeye cyane gose iri hagati y'igihugu cya Amerika n'igihugu cy'Ubushinwa muri rusange. Imishamirano ikaba yaratanguye gukomera cyane gose mu mezi abiri aheze aho inzego z'ubutasi canke inzego z'iperereza za Amerika n'inzego z'Uburayi ndetse n'Ubwongereza zagiye hamwe. Izi nazo zikaba ari MI5 na MI6 ndetse na FBI Amerika aho abakuru ba zino nzego bagiye hamwe bakora ikiganiro bagiriye hamwe ndetse kino kiganiro kikaba cyavuzwe ko cyari ikiganiro cya mbere aho umukuru wa FBI n'umukuru wa MI6 bagiye hamwe bagatanga ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru aho bagiye bashikirije byinshi cyane gose muri kino kiganiro bavuga ko byo Ubushinwa bwariko burakora ngo bibangamiye isi cyane aho bavuze ko Ubushinwa bwariko buriba amakuru yose yo mu ibanga yaba ay'Ubwongereza ndetse n'ay'Uburayi muri rusange ndetse n'ay'Amerika na cyane aya mahinguriro akomeye cyane gose yo mu Burayi n'amahinguriro yo muri Amerika aho bavuga ngo Ubushinwa bwariko buriba ibintu byose byakogwa mu Burayi ndetse no muri Amerika maze Ubushinwa bukagenda kugira photocopy. Ibi rero bakaba baravyamize cyane aho banavuga ko igisirikare cy'Ubushinwa cyariko kiriba amakuru y'ibanga y'igisirikare cya Amerika ndetse n'igisirikare Abongereza. Aya makuru rero mu gisirikare kaba cyayakoresha ngo mu guca gikora ibigwanisho byasa n'ibigwanisho abanyamerika bariko barakora ndetse n'ibigwanisho byasa n'ivy'Abongereza bariko barakora. Ahari bakaba bavuze ko ngo igisirikare cy'Ubushinwa ngo kiboneka ko ivyo kiriko kirakora ngo bigiramiye isi cyane ngo yaba mu kirere ndetse no mu guhanahana amakuru hirya no hino ngo igisirikare cy'Ubushinwa cyashoboye kwinjirira bino bigo byose kikiba amakuru aho bavuze ko bariko baratohoza ngo amakesi ashika 600 y'igisirikare cy'Ubushinwa ku makuru cibye muri bino bigo byose ndetse bikaba byavugwa ko ngo igisirikare cy'Ubushinwa coba cari kigeze kure cyane gose gukoresha aya makuru rero aho cavuga ko bino bigo byavuze ko igisirikare cy'Ubushinwa kiri mu bibangamiye isi cyane gose n'umutekano w'isi muri rusange. Ariko rero budakeye kabiri umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indende n'andi makungu w'Ubushinwa akaba yahise yamizi aho yafashe zino nzego z'ubutasi za Amerika n'iz'Uburayi ko ari ngo nk'abana bahiye mu kwaha badafise aho bafasha kuko ivyo bavuga uno munsi nejo atari byo bongera kuvuga. Turabandanye rero n'ano makuru yacu tubabwire rero icatumye tuvuga ko intambara ishobora kwaduka hagati y'igisirikare cya Amerika n'igisirikare cy'Ubushinwa ni muri ano makuru akurikira. Umutikukire rero tuvuze ko intambara ishobora kwaduka hagati y'igisirikare cya Amerika n'igisirikare cy'Ubushinwa. Muri indwi heze Perezida Joe Biden wa Amerika yongeye kwemera miliyoni 120 zo gufasha igihugu cya Taiwan. Izi miliyoni 120 z'amadolari y'Amerika zikaba ngo zizofasha igihugu cya Taiwan mu kugura ibigwanisho bishasha ndetse harimo n'indege za gisirikare ndetse ngo no gusanura kandi ibikoresho by'intambara ndetse no mu kongereza uburyo bw'ubwirinzi ku gisirikare cya Taiwan. Ibiro bikaba byababaje cyane gose igihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa bukaba bwahise bwiyamiriza ino ngingo ya Perezida Joe Biden wa Amerika yo gutanga amafaranga n'ibigwanisho mu gihugu cya Taiwan, aho Ubushinwa bwamenyesheje ko ngo Amerika iriko irakina n'umuriro kuba iriko irakinisha Ubushinwa kubijanye n'imigenderanire n'igihugu cya Taiwan, aho Ubushinwa bwamenyesheje ngo Ubushinwa igihugu cya Taiwan ngo ntabwo ari igihugu ngo ahubwo n'intara y'Ubushinwa ngo ndetse aho Ubushinwa bwahise bumenyesha ko ngo Amerika ihagarike vuba bwango ivyo guha ibigwanisho ndetse no guha amafaranga
amafaranga yaragenewe ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Taiwan. Amerika rero ikaba itahagaritse ibyo. Amerika ikaba yari yahise imenyesha ko Perezida Joe Biden azogirana ikiganiro na Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa. Ikiganiro ndetse kikaba cari kitezwe ko kizoba muri indwi dutanguye, ariko rero akaba atabuzi ko kizoba. Nyuma yaho rero byagenze gute? Kubera iki ubu bikomeye cyane gose ivy'intambara guerre froide canke intambara y'ubukonje canke intambara y'ubutita Amerika n'Ubushinwa bisanzemwo. Tubibutse ko no muri indwi iheze hari habaye ibiganiro hagati y'abagenerale bakuru bo mu gisirikare c'Ubushinwa n'igisirikare ca Amerika, ariko rero bikaboneka ko n'ubu bitigeze bihoyahoya ivy'intambara ishobora kwaduka hagati y'Ubushinwa. Turabwira mu kanya uko bimeze ivyo Ubushinwa baheze gutangaza, ndetse bikaba biboneka ko n'abategetsi bamwe bamwe ba Amerika bariko baravuga ko Amerika yo kwitonda ikagenda buhoro ku ngingo iri kwirafata ku bijanye n'igihugu ca Taiwan. Mutimeze gute rero vyakomeye gute? Mu ndwi iheze w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi yaramenyesheje ko azogira urugendo mu gihugu ca Taiwan. Ibi rero bikaba ari urugendo rwamenyeshejwe ndetse ruri kuri site ya leta ya Amerika nk'urugendo rw'umukuru w'inama nshingamateka mu gihugu ca Amerika. Ibi rero bikaba bitari byigeze biba mu mateka ya Amerika, aho umukuru w'inama nshingamateka canke umutegetsi wo ku rugero nkuru agendera igihugu ca Taiwan, kubera igihugu ca Taiwan gisanzwe kidafatwa nk'igihugu cigenga, kuko igihugu ca Taiwan gisanzwe gifatwa nk'intara y'Ubushinwa. Igihugu rero ca Taiwan kikaba cari kiteze ko kizogenderwa n'ubu umutegetsi akomeye cyane gusa Amerika, umukuru w'inama nshingamateka, aho bivugwa ko yojanye n'abandi bategetsi bakomeye cyane gose ba Amerika bo muri leta ya Perezida Joe Biden. Ibi rero Ubushinwa bukaba bwavyemeje cyane, ndetse bukaba bwatanze traité canke agasopo kati utigeze Ubushinwa butanga ku gihugu ca Amerika mu myaka 20 iheze. Bikaboneka rero ko ibi, ndetse aho Ubushinwa bumenyesha ko bushobora gukora ibishoboka byose kugira ngo buhagarike indege izoba itwaye umutegetsi kugwa ku butaka bwa Taiwan, ndetse bikaba Ubushinwa bwamenyesheje ko bushobora no gukoresha indege za gisirikare mu gukata ihanahana ry'amakuru n'ikibuga c'indege ca Taiwan. Indege izoba itwaye umutegetsi umukuru w'inama nshingamateka wa Amerika azogendera igihugu ca Taiwan. Ndetse rero abategetsi bamwe mu bajejwe umutekano mu gihugu ca Amerika, aha ni nk'umuhanuzi mu vy'umutekano mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika George Axon, yamenyesheje ko ngo uru rugendo guhagarikwa, aho yavuze ko ngo urugendo kubera biboneka ko rushobora guteza ibyago hagati y'igihugu ca Amerika n'igihugu c'Ubushinwa, ko yasavye ko abategura runo rugendo buruhagarika, aho bavuga ko yavuze ko ngo ubwiwiwe yifuza ko runo rugendo guhagarikwa ngo rukazokwirwa ko niba by'ukuri ngo urugendo rukenewe ko Nancy Pelosi yogira no rugendo muri Amerika, nako yogira no rugendo mu gihugu c'Ubushinwa muradutunga. Abategetsi rero Ubushinwa bamenyesheje ko atakabuza bashobora gukora ibishoboka byose bagahagarika runo rugendo rwa Nancy Pelosi azogira mu gihugu ca Taiwan, ndetse aho bamenyesheje ko ngo n'ibiganiro byitezwe kuzoba hagati ya Perezida Xi Jinping na Perezida Joe Biden bizoba muri nondwi, mu gihe ivy'uru rugendo bitofutwa ngo bitazoba. Ndetse ngo rero Ubushinwa buriko burategura ibishoboka byose kugira ngo buhagarike runo rugendo, aho boneka ngo no kurasa ino ndege bishobora kuba vyoba mu gihe ngo vyoboneka ko igisirikare ca Amerika cokoresha inguvu za gisirikare mu kwescotinga umutegetsi akomeye cyane gose wa Amerika azoba agiye muri kino gihugu. Ntawuzi rero aho biza guherera, niba Amerika by'ukuri iza kumva ivy'Ubushinwa bwavuze bugahagarika runo rugendo, canke Amerika niba ivuga ati turi superpower turakomeye cyane gose no rugendo ntitugomba kuruhagarika. Ariko Ubushinwa rero bwamaze kumenyesha ko buriko buritegura ku buryo bwose bushoboka, yaba guca telecommunication canke gukoresha indege za gisirikare guhagarika ibibuga byose bya Taiwan kuba byoba biriko birakora kuri uyu munsi. Uyu mutegetsi Nancy Pelosi yiteze gushika mu gihugu ca Taiwan. Taiwan ikaba yamenyesheje ko ngo imaze kwakira warning canke threat ivuye mu Bushinwa, aho igisirikare c'Ubushinwa kamenyesheje ko gishobora guhagarika ingendo z'indege zose zizoba ziriko ziragirwa muri kino gihugu ca Taiwan, mu gihe runo rugendo rwa Nancy Pelosi rutohagarara. Twibutse ko rero ibihe bije inyuma yaho habaye imishamirano myinshi cyane gose y'igihugu ca Amerika n'igihugu c'Ubushinwa, ndetse aho Amerika yari yamenyesheje ko mu gihugu c'Ubushinwa cariko kiritegura gutera izinga rya Guata risanzwe riri muri kano karere, risanzwe rigenzurwa n'igisi
Misiri n'igihugu ca Amerika yo muri kano kare, ndetse aho byavugwa ko ngo igisirikare c'Ubushinwa cariko kirashushanya amato y'intambara ari muri kano karere, kikashushanya ku butaka bwayo, kikiga ukuntu gishobora gutera ano mato n'ukuntu gishobora kuyasambura. Ibi rero abategera biraha ibintu n'ibindi bakavuga ko ngo niyo ntambara y'ubukonje ikomeye cyane gose ku ntambara zose z'ubukonje canke guerre froide yabaye hagati ya Amerika na kino gihugu c'Ubushinwa, aho igihugu c'Ubushinwa kiguma gikurikirana buri munsi kubita urugohe ivyo Amerika iriko irakora, na Amerika nayo ikaba ikurikirana buri munsi ivyo Ubushinwa buriko burakora, aho biboneka rero ko bashobora kwisanga mu ntambara mu gihe uwo mutegetsi Boris Nancy yobandanya urugendo rwiwe nk'uko yabitegekanije rwo kugenda mu gihugu ca Taiwan, aho rero ngo kugendera Ubushinwa bavuga ngo kugendera kino gihugu ca Taiwan umutegetsi ngo kuba ari kuvogera ngo ubutaka bw'Ubushinwa, ngo kandi Amerika idabifitiye uruhusha rwo kuvogera ubutaka bw'Ubushinwa. Ubu rero ntawuzi uko bigiye kugenda, ntawuzi ko Amerika igiye kumva ibi Ubushinwa buvuga. Turarindiriye turabe uko bigiye kugenda. Twibutse ko runo rugendo rwari rwiteze kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi nyene ariho gobaye, aho Nancy Pelosi yafashe indege imuvana i Washington DC yerekeza i Taiwan, ndetse akaba yoherekejwe n'abandi bategetsi yaba abo mu nama nshingamateka ndetse ngo na nkenguzamateka bari mu mugambwe uri ku butegetsi. Na rero duciye turangiza aya makuru, ariko mugire komantere niba mubona byo kuri koko Amerika ishobora kuja mu ntambara n'igihugu c'Ubushinwa canke iyo baretera bwoba ry'Ubushinwa, Ubushinwa butazokora ivyo buvuga ko bushobora gukoresha indege za gisirikare bugahagarika indege izoba izanye umutegetsi wa Amerika, ndetse harimo Ubushinwa bukaba bwamenyesheje ko harimo bushobora no guca communication y'ibibuga byose by'igihugu ca Taiwan, kugira ngo igihugu ca Taiwan ntigishobore kwakira izo ndege zizoba zivuye muri Amerika. Tubutse ko rero ariko Amerika ifise ubundi bushobozi bwo kuba yokoresha indege zidashobora guciribwa buno buhinga bwa communication, cyane cyane nk'indege isanzwe itwara icegera c'umukuru w'igihugu ndetse nitwara umukuru w'igihugu nyene ubwiwe. Izi ndege zikaba zifise ubushobozi bwo kudakiribwa buno buhinga bwo kugwa ku kibuga c'indege icyo arico cyose. Mwakoze rero abakurikiranye amakuru, ushikare kugira ibihe vyiza, Imana ishikare kubazigama, mugire ico mubivuze ko muri komantere. Imana ishikare kubana namwe.